Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Icyambere abantu bashobora kuvuga ati kuva ryari inkoko n'akagomba bikiramana ahantu hamwe. Icyo ni icyambere ariko bazingire kwanza introduction. J'espère que vous allez très bien. Ni Alvin Smith murabizi. Mes chers amis, hiyo mugabanya akajwi gato murakoze. Nariko ndavuga sasa rero ni Alvin Smith, ikiganiro naco murakizi ni Karababa, ikiganiro gisanzwe gica ku rubuga rwa YouTube rwa Best of 257 chaque vendredi ku bantu batari bwashire horaire mu mitwe. Il faut ko mubimenya yuko gisanzwe gisoka émission ce vendredi ariko dernièrement nkuko mwabibonye twe tumaze igihe ariko turakora kubera imvo quelconque. Murabizi ibintu by'ubuzima biragoye ari gihe usanga turi mu tigito kandi genda umuntu wa mbere iyo nkenya mu mufuko atanarume mfise n'umugore agenda amubwira ati urabe majamo ze kumvugisha uze kuyaraba kuko mbandiye nerveux akanye donc en fait nta kintu kiza genre kiza kuri jewe nyene iyo nkenye ikintu cyose mbona ko ari ikibazo kuri jewe. That's why ndirinda abantu ndirinda no gukora ikintu nakimwe iyo nkenye ariko iyo duhera twabonese nano nk'ibihumbi 10 muzombora ama social media nagaruza. Sasa rero gituma tumaze imisi ariko turakorana kubera nari maze imisi ata notifice mu fuko ariko ubu amahera yabonese niyo mpamvu mubona nagaruse. Voilà. Nsazo nkora ibiganiro na Liza Carla nkuko mubizi. Liza Carla ikanda muhi kaze nawe nyene hama vuga ijambo rimwe cyangwa 2 cyangwa 3 komsa tushoye gutangura hama cyo twakira n'umutumire wacu uno munsi imbere yuko hasha tubanze ko tubaheze introduction yose hama cyo tuhaturira. Merci. Hello best fam, j'espère que vous allez très bien. Natemetse neza cyane. Ni Liza Carla neza mumenyere muri Karababa. Ego abandi baramukije ndabeskiza ko kuri Hotatus bazi msitugira ku biganiro kumvo zitaduvuye ko na gato ariko turabakunda cyane kandi tumutubibuka hama hasi kwa ramusa no kwa ikaze mu kiganiro cyacu Karababa. The place ni Flamboyant Garden. Yes, voilà. Sasa ikiganiro cyacu ngo mubizi ku bantu bazoba baje gukiraba kubera Neri canke undi kuko biravana na sadepa ariko umuntu usanga ikiganiro yagiye gukiraba kubera umuntu kanaka ugasanga ibindi byose nta byarabona. Sasa rero ku bantu mutari mubizi ngene tubikora turakubaza ibibazo hama ikibazo cyo kwishura ushaka gucishura uracishura hama nta piripiri ujya mugabo si tu veux pas répondre ucujya ipiripiri kugira ngo kibazo cya kabiri cyangwa gatatu nimba udashaka kugipiripiri uci oblige kwishura kugira ngo ushobore kwandanya neza. Voilà. Donc sasa turafise sambusa ngaha nkuko mubibona turafise na Karababa hajya turafise piripiri hama mutumire tugira ko tumwakira kuko ngo akamweme karamwishe sinzi ko ari ubwoba cyangwa iko arakamwemwe. Yes, mutumire dufise ni Neri Nata abantu musaze mu muzi asaza ko ibintu bitandukanye asanzwe asaza afise na agence y'ibintu quelconque bya voyage bya tourisme. Ariko rero sasa ikinangaje nuko atamusi n'umarigeramo akazi kandi asanzwe abizi ko nanje ndabikora naho atagence ifise mugabo ntarigera nyegera mugabo biragoye kugira ngo dusubire gukora illegalement. Ndakora illegalement mugabo none se no bigeza gutega ntegezo kubaho none erega ikintu cyose kugira gukibira igare ubaza gutangura illegalement hama abantu maze kumenya ugatera imbere ukaca wuguza rero ntuzeye rega mwebwe musazo mufise ama connaissance yo kuguza ibintu ntuzenya bijyoroshe tunaho usanga bigoye ukavuga ati jewe reka ndabikore illegalement kugira ngo nshore kuronka ico irenza. Voilà. Umutumire dufise no musire sasa muramubona urashwa ni Melinat kuma tukubwire vite hoira urabizi ko tubanza kurahira urabanza urarahira murarahira je jure de dire la vérité rien que la vérité uravuga izina ryawe ryose jewe je jure de dire la vérité rien que la vérité bisigura ngo ukabesha cyangwa ugashaka guca ku ruhande bazokwandika muri commentaire afite mbonye abazungu nico gituma ahubwo kirimo merci. Okay, vuga Neri Nata yamatana yose biravana nimba cyongereza urashaka kucyongereza nimba Faransa uza mu Faransa nimba tarundi na ruzi urashaka kuva mu Kirundi vuga ikirundi ciwaje kubera kizi ntangorane jewe Neri Nata Queen of Base Queen vuga ukuri ego ntabindi atarukuri Yesu wabamwe ku misara. Ego voilà murakoze cyane Neri Nata twamushoye shobora kurahira hama ikibazo cya mbere nkuko chance bikora murabizi tuvuga les femmes d'abord tukunda guha icyubahiro abakobwa
canke abagore muri rusange kubera yuko baragikwiriye. Voilà, ikibazo ca mbere nico kibaza. kiroroshe cyane. Yes. Ego. Imyaka yawe? Ushaka kumenya imyaka yawe? Ushaka kumenya imyaka yawe? Yes. Ni Imyaka yawe Imyaka udome ko ubeshe naho. Wavuze ryari? Ucitwereka passport yawe canke identité yawe. Quand tutajya kubeshuza. Ucitwereka. Navutse itariki 24 ukwezi kw'indwi 1992. Jesus. Rega wa musista ko bene mumere man. Mumere gute? Uri muri 90? 90? Nona ufite imyaka ingahe? 31. Gaga sista ko bene gato gusa. None ndakuze. Urakuze man Non, c'est pas ça. En fait, il y a une mentalité yiwanyu abantu mutari mutafise cerveau intellectuel. Attaqué. Umva kandi sasa Ni bya bindi gutoye diplome ngo 18 uca burongorwa. Gutoye diplome ucurongorwa. Erega. Non, turi muri je kwanza je suis une fille indépendante. Je ndiri Muri ufise business yiwanje. Shaka kuba nibaza danser quand je ndi muri les 5 premiers femmes d'affaires. Wow. Célibataire. Ivy'umugabo n'ibirimwo rero. Ni nkuko dans 2 ans vyoba bihari cyane dans une année. Ho ivyo kurongora bifise mutwe. Kurongorwa, bon kurongorwa uzikute ko narongo. Turakuzi. Antuka. Turakuzi. Shaka kandi ikintu ca mariage burya ni ikintu kidahishwa kabisa. Naje naragerageje kubihisha sinigize ntumira abantu ariko byaragirabona. Bo kurongorwa na muntu ativuza kurongorwa peut-être wo baba baroze kuko fin de fait turagira imiryango turakenera kugira famille gusa ikintu nsaba Imana gutwara igitwarire en dehors du mariage ico kintu nsaba Imana bwa ya marori sinzi kwa nkwi ikindi naco nibaza ko kandi kurongorwa ni shwa y'umuntu ego ko nka jewe nafashe shwa kwanza kubanza kurondera ubuzima kuko ubu umukobwa ategerezwa gusahirizana n'umugabo apana ko umugabo agufasha vyose. Ariko Neli ari abandi bakobwa usanga barabuze isoko vya bindi bavuga ati warabuze umugabo wakudiraga wowe ukacugenda uravuga ngo nturabishaka mugabo gasanga Alvin n'ubu nokwereka waneye mitoma ashaka ngo tugire mariage muri juin ushaka ndabikwereka ego wo mu diaspora wo muri Ottawa abatije zo barabazungu yari umurundi mugabo baraza mugabo shipa interesse cyangwa basigaye baza kubera kusiga ufite akazi kawe usiga usa neza ufite amafaranga ahubwo ndagutera inkuru abahungu n'abamaterialiste barambabarira abagabo n'abamaterialiste imvuze mvuga ngo abakobwa n'abamaterialiste n'abahungu ngo shaka yaraje ngo guterera ekora narose financement yo uciuza ushagi iki mariage barano oya gusa kurongorwa ni shwa y'umuntu. Yes, voilà ikibazo ca mbere Neli aracishuye reka tuje ku kabiri tuvuga ngo ndi nyoku Mwana no wanyu ndi nyoku ni onera mugabo vike abana kuri cyo kubintu urazi 31 na si imyaka myinshi cyane si imyaka myinshi cyane bajya bari hano abavyaye 35 siho bubatse en fait urazi mu migezo yacu twebwe abarundi hari imyaka y'umukobwa arengeje no ivyo gusifa ko biva mu mitwe ivyo biriko birava kuko bagomba babahimiriza gukora bige bakore donc rero uhanura abakobwa hako bo kiruka kurongorwa cyangwa kurongora bagende babanze kwasa bakore ifo ko bitunganiriza ubwabo kuko umugabo ntazokumenya vyose turi muri monde ya digitalisation digital world urumva rero ikintu gihari nuko umwigeme wese agire devoir yo kurondera kore kandi aya marori ni petite sœur yayanguriye amarori akakuroka aguma muroka ndakunda marori niyo identité yanje urazi gituma ukunda amarori kubera yuko bivanye n'ibintu uvuga n'ivyo ukora amasari naboneke mazi aruvini gender obsession yego urumbora mu makonse ni kugira isoni y'abantu sasa okay twagiye kwa kabiri kuva uronkeye umutayi wa paeje yoba yara woba warahagaritse amabeze mugabo sibibaza kwere ko araca yibandanya nange yari yaranyinjira ngo turuhere pourcentage même pourcentage ariko nibyo byose
nibyo kubera guys uva ndagira ikintu hari ibintu Nelly yatanguye guheba ndiko ndabibona kandi abantu muri ko muramuhanura kabisa turabashimiye cyane kuko hari ibintu Nelly yatanguye guheba urabona nyene ko nawe nyene asigaye ari umuntu hari ibintu adashaka kugira kandi c'est très bien tubwire rero ni c'est vrai en fait kuva ari umutaye hari ibintu wagabanyije beze ni Nelly Nat umutahe ni Nelly Nat ya Kizimana hajya iyo ngiye mu mafere yanje vya entreprise haboneka Nelly Nat ya Kizimana n'umutahe nawe utanzana nka Nelly Nat ya Kizimana bari bazi ko ari Nelly Nat kura vyumva rero Nelly Nat ni beze hama iyo beze iratuma Arvin nuzokora akazi kamo ukora ubuzi bwinshi nuzokora akazi kamo jo ijya beze hari abantu posta bandi amafaranga twandikire kino kintu hari abantu bama tugire publicité y'ibiteramo amafaranga umva ijya beze ndayihagaritse agenda mahera yofasha déplacement rero arabura imodoka acaja muri iki rero ikintu gihari nibaza yuko umwanya ugeze peut-être que shaka kuzobireka mugabo ahanini ni kwiyumvira nabi guheba beze urazi gituma kwiyumvira nabi Alvin ubu turi ku murindi wo gucuruza ibintu dukoresheje ubuhinga ngukana yes hari abantu baza kujya baza biruka bashakanda bahojistre baraba amastati wanje why kujya baza nk'abahojistra babura burusaku why batora aba business munako yes kandi muri yabusaku nyine bariko raraba use muri business yawe nabo baca bayiraba kandi nibo banabakiriya banje nibo bandonderera n'amamarshi uriko uravyumva ofite turahana nk'ubu nkeneye imodoka ari nk'abafana nzi banyanzikiye turabafana batagukurikirana dufite imodoka uku hariho nk'abo mbwira ati okay imodoka ndayikeneye ni mumpe mumbwira imisi nini tugakorana bye ofite nibaze ko beze vraiment hamwe novuga ko ndayihevye nkakujya ko umupadiri avuze ati sinzi arakivuyemo okay merci gasha gatatu liza kanga wotubwira umutahe waronse muri paeje ngene igitsigiri oyagira ushaka bagire okay tujye piripiri iyo basavye nimushireko nyinshi nabasuka urashaka kubutubwira ugira ngo oya nisivuga ige nibanga ry'uwanje na paeje bon appétit bon appétit ndababaze none iyi ni rimwe je passe naje passe no naje passe wanabirahiye nanoya oya urutoreye yose kubanza gukata gutya Fatima mukata kuko hejuru canke gatoya gusa yes kata yes wabambye ku musara bigorobota kandi wari wanje ubyo uragisambusa bro izisha mwana ndazituma ndi hajya ku kazi ntashobora kugira ntariye cyangwa kazita mu kazi ugize nyinshi bashira muvuge ikindi kibazo basi oya ugiye kwiga mbere ko tubandana yagize nyinshi imazi 3 zose wabambye ku donc musara bisigura yuko ikindi kibazo gashaka kucishura utegerezwa kuca ucishura kubera yuko utacishuye igipiripiri wani ba OK kibazo kurikira ikibazo kikiya turi kuyaca gatanu si je me trompe pas chakane ndababaka ibintu mwavyumviriye gute byo kuzamura tubaba ni umva ikibazo kurikira ni ayahe ma compliment waronse mu gukora ajya ma post yawe apa amantuze apara manuzenya ko turabizi ko nabantu benshi cyane badakunda ibintu posta na jendini harviri benshi babikunda gusa abarundi turasukana ariko ma compliment Alvin mbajije muzungari rero urumva ikintu gihari urashaka kumubwira hello yo piripiri ranyishe more urumva ikintu gihari jo compliment abisa ko muyibona ko yabonye abazungu aciye igira utuntu piripiri sinabonye kuri kwiramba abazungu barasinze amatora kwa neza cyane rero urumva compliment bambwira office confidence irenze uratinyuka uravuga ibintu abantu batari kuvuga bamwe kandi bakambwira ati urarinda niba byamanye kuva kera umwana bamwe ya navyo nzi vraiment mwe nobesha navyo
Jerana n'intekereje jewe. Wowe. N'abana twiganye barabiri urabona nka Prince twariganye yari yicara inyuma yanje Prince. Yayo kubwira. Yo kubarira vraiment. Okay. Bikurikira. Umuzungu wawe wamuvuga abo bazungu arihe arino ayifise nationality ihe arahariho Ko aranyandikira abantora. umuzungu abiri tutavuga ati Ariko umuzungu ufise ni wa wundi entre parenthèses bwime tugize kubona canke nundi. Ega jewe mfise benshi yawe. wowe mangano yuhe none wese hamwe ubemangira Uretse bavuga iyo uteye irengarenga uzivomera zose kuko ntubuzi izo wera kare. Yego. Ubwo cyangwa ati iyo ni infidelité n'umugabo wanjye. kwatera mu bado ku mwanya toya mubaye abazungu bose rero uvangatiranya nk'inyanya n'iviringanya bose bumva nta numuri se Oya tasyo je bisaza simvangatiranya nsaze kuvuga ko mfise umbajije urashaka kumbaza uti ko mfise abagenzi mfise abapartenaire ashaka kumbaza ariko umengura ko ifite ikibazo ariko nagikwepa yagizunguruka Okay. kizunguruka Bon arahari nuko bava mvuga nationalité twari kuba jiji uko bava mvuga nationalité urya nawe yagiye asanga abo yumvise atari nationalité yiwe aca vuga wowe wemera cyangwa bavuge bose hamwe afise abangana uko bari mu Faransa bose uwo Faransa ari umudiplomate n'umudiplomate ego akazi ni mu Faransa ari umudiplomate akazuzura kabona aho muri kumwe Arvin jakazi kazoza ubu Arvin niyo yanterera nk'ibihumbi 5 by'amahero muri company kazoza nzoca ndakabona Ico nico kabisa uransinze neza bashipiripiri ranyishe nari nati ninde umuntu wanka ntushobora kubura umuntu wanka mu buzima uratubwiye izina ryiwe umuntu nanka utashaka guca igipiripiri umuntu nanka mu buzima mu buzima mu buzima uvuga ati kanakagenda mwana ushaka ufise benshi mbwa duha izina umwe wenyine ni benshi vraiment meza tembe okay duha izina umwe rero canke babiri none mpaka nuvuga amazi ko utayivuze urazi gituma ko yaba twese twafise abantu twanka mugabo tushaka izina rero none Alvin yo kutaravuga abantu wanka vuba zoga karaba nawe je vuba nzovuga nzogira karaba bamanda bavuge abantu nanka yes shaka kubavuga amazina by'abantu nanka nyene nanka kuburyo nyene aciye no hajya niko je ntakora ikintu kuyere hamwe noja yo kumufuma akambwira ati nuwe muntu ubona yuko wozimiriza noshaka kumuzimiriza ibuji mugabo hezima nuko ndi umukristo ivyo ntavyo nokora abantu twashwanye tukagera kuja kufungisha ko nje umuntu afungisha bafise inzira shaka amazina amazina bon barabazi bamwe najeyo hariho ya leze bashatse kurondera ukuntu biyeskiza and then mugabo je biragoye kugira ntange ikigongo imba hypocrite nyabantu nyene bashi bakurondera ngo hariho bamwe muri bo batumye abantu bashaka ko ndabagirira pardon baravuga ati hari umuntu yambwiye ati nzobazana iwawe nambiye ati moi je suis pas hypocrite sinkene gusa mutima wanje ndaba duizina hariho ujyana ikita nibo twari kumwe muri dossier hariho Ozi nibo twari kumwe muri dossier hariho DJ Fani niwe yarimo muri dossier hariho Titi Love hariho umugabo we Kukey hariho uwundi ndera arimo muri dossier abose n'abantu wanka na mbega bamwita ni dada abo ndabana babiba byumve oya Dacia ni yararimo none dada Dacia ni yararimo mu bantu dada ni Darlene umwe bakorana n'ikiganiro wa wundi abigitego abigitega donc abo nibo bantu wanka yo abantu ndabanka trop mais trop en fait kubanga gusa iyo bazokibona n'icoke birazwi ndabanka nabibaza ko yuko hari igihe uzobabarira je pense pas mana urambabarira je pense pas vraiment je pense pas kuko uramaze kwicarana n'umuntu muri ko muraburana agaca avuga ati ngo shaka uyu muntu ahanwe bimwe by'akarorero nimva ko umuntu no kukwicisha yakwicisha c'est ça c'est qui s'est passé urumva nabasi banje vraiment ndabanka bamaze mbe muri karikire twiga ngo x exposa ko byo ndabanka x exposa ibiyetangabyo igihumbi ngo bibiri exposa n ufite sinzi ukuntu ushaka kwivuga
mwongere bivuge cyo nyine ndabanga okay ibaze umunsi umwe nari nataragwaye hama wavuze ati wagwaye ifigo kandi faut que tu remplace turi remplace sasa rero mukuri remplace bakubwiye ati muri abo bantu nyine wanka ushobora kuyiguha niwe bashobora niwe ntuzera ishobora kwinjira mu yiwawe bazondeke basokure kufa donc birakomeye donc nushobora kubemera niko naho yoza kugiye hari igihe ryo bari riampazone rije kuhosha ububabare bubandanye ubabare bubandanye poazo nyene ubabare bubandanye ati sishaka kwakira ahubwo nshaka gumana ububabare Zine uri umukirisu je ndibaza ko kuri ndumukirisu ndumupentekoti nava pentekoti niga mu 12 canja muri Methodiste Libre Mutanga mugabo jewe nanase kubatizwa mu yindi dini n'ubicete canje kiracara wa pentekoti ariko mutima nda dukoreramo rero ikintu gihari jewe ijambo ry'Imana ndarizi narikuriyemwo urumva no kubwira yuko n'ukuri ariko remera ububasha bwa mutima mweranda cyo gukoreramo Imana ndayemera mbe urazi ko muri Bibiliya jewe ndagenda na Bibiliya n'ubu no kwereka umurongo namasabira basi kandi nabo basabiye mana bihora ubagirire nabi bien neza erega hari n'uyuwe none kwibara niyihora ushaka ndagusabye Bari psaume 37-34. Hari umurongo muri Bibiliya wanditse yuko Imana irihora nyihorera. Busoma Bibiliya. Ariko urumva wowe ako kantu Jongire nabi ndasenga nkakoresha ujya mu murongo wa Bibiliya kandi jewe moi je suis franche je nuko ndiko ndabivuga hari abandi bashobora kutabivuga. Urumva uri muri babandi yabo umuntu yo guha pouvoir y'inkuba ukubita abansi bawe bose kabakubita. Ahubwo ni husband uko yene mfise ubuntu. Okay, imagine. Sans te mentir Alvin, sans te mentir. Nuko bafise abana bavyaye, jewe ndafise pitié ku bana. Wari kuba pitié. Jewe bajya anari kubugarira neza bien. Ntibazusubire kuvyara. Apana kuvyara. No kuja kuri toilette ntibagende. Nkabakomesha nk'amezi 5. Mama n'indwi imwe. Sambega Alvin mais avec les enfants bafise abana barakenera kurya kandi bose barabo bafise abana. Barabe bose bafise abana. Bose bafise abana. Iyo haba batagira abana. Wallahi nakuriye mu kumoso. Une semaine sans caca sans pipi. Nakuriye mu kumoso no kurisha ivyatsi nari kubikora. Bien, j'aimerais même payer même 2 millions 3 millions. Kugira ndagishika kugira bumva gukora ikibi koske ni abantu baragutangura mu bisanzwe and then wivunya akabari baca bagenda kubera bakoretse ko bakora ikibi Alvin tuzogira ibindi bintu Alvin nitujane mu mugasho nitujane mu mpimba Alvin ariko Apisi ibintu byo murofa nkabijya bari bazi ko ari inzatse kandi aribo batanguye hero dossier erega le problème avec toi Nelly nuko ibintu byinshi uvuga iba ari ukuri uri kuragaragaza ukuri erega yaba sara mabeze ya vrai mugabo le problème nuko uravuga ukuri mugana je bari banyiciye Alvin umviriza Alvin none abantu bashoboye kugira le tout possible kugira bakugarire imbabura yawe bayizime ils ont fait le tout possible kugira baruiner la vie y'umukope twari turi kumwe umudiplomate birashika no ku matwita heureusement nuko yarasanzwe azi ko bamaze kumwataka mu bintu byinshi yarabitahuye uravyumva nk'icyo ni ikintu kibi kuko bashatse kuruina vie y'abantu babiri jewe nararonka ayo kuri inzu nararonka ay'umukate batuje mbarana batoya abantu batandatu ari jewe papa wanje na Kenya n'umuntu turi muri Sosumo kuravyumva mugabo je ku myaka afise ko Alvin yavuze Jonda ndifise droit yo gufasha papa wanje na mama wanje ati ani mu bana ubuzima bw'iwanyu byo ngaha bandabara bikuravyo mugabo unzimiriza umuriro ucongera kandi okwine na vi yundi muntu man kumbe yari recording na kimwe uri kuravyumva cyase kuvuga yuko bagomba guteye inzigo ajya no ubwira ati urarinzara ukazindukana inzigo c'est comme ça jewe nuko barafise abana sino ndabivugiye ngana ariko na jewe nari kwihora okay merci kiri kibazo kera nije niwe tangu nije it's me yes nizeya
kera wako ruvuga kujya ariko mabeze ushirako niki mona waramuvuga nabi ariko we Mona je sinigeze ndamuvuga nabi nimuduteranye really wigeze kuva watanguriye oya Mona je sinigera ndamuvuga nabi naco reka tugire ikibazo kurikira kandi Mona je nari ndamuzi kuva kera Mona je tuzinanye kuva 2019 jewe Buja Music Award naramutelefone turamuha ikiraka cy'UMC acambye ati je ndagufana niho nari nconize ku ma YouTube agitangura okay muri ico kibazo nyene neri nati turazi yuko hari abantu ngaha bamaze guha amahera kugira ngo ntuzoze uravuga ibintu byabo tubashaka amazina y'abakobwa si twabakobwa nta muntu numwe jera amahera ndeke kumuvuga okay nimba ataguha amahera hari abakobwa bakwegereye kandi twe turatubibona hari abakobwa bashaka bakwegereye bakubwira ati neri nati turagusavye twebwe ntuzodushire muri ivyo bintu please kandi tora tubibona kandi biragaragara uri kurumva Imana aho urambeshe ya abakobwa ha escape nibo bakwegereye canke usanzwe bafite crash hari umwe kera wamwinjirira ariko ubu mu rugo oya urabeshe oya we umuvuga tuyu nini akace ndakubwira kubeshe Fiona warigeze kumposta ko article Fiona ko yakubiswe n'umuzungu oya Alvin ni wowe yandise Alvin ntumbeshere uzi yuko ahubwo ijya article jewe namudefanze uri si bien ni naco catumye ahubwo wenye navuga ati uyu mwana vraiment antuka niwe muntu wa mbere avugishije ukuri mu bintu vyose bagiye baranyataka kuri Twitter bien ni naho yaciye avuga ati jewe ava naragukurikirana ama interviews za 2019 vuga ko soka n'abazungu abahungu birabura ati mugabo maze kubona ijya post naciye mvuga ati finalement la fille vraiment meze neza n'umwana mwiza naco gituma ubona dufitanye ubucuti bwiza en fait cyari si kujya poster oya ahubwo baramwatatse cyane nanje barabindungikira barandungikira amafoto yiwe ndavuga qu'est-ce qui s'est passé ariko neri ntitubeshanye je ndavyibuka yuko wavuze ati hari umukobwa muri entertainment yakubiswe no oya ndasa kuyaba ucuravuga ngo niwe yatanze nimba ari wenyene neri ndavyibuka ko erega awenyene none stati nizamushikiriye zaramushikiriye yaranazisomye bamwe gushaka kuneranya abantu bafite amastati tuze tuyaye ibyakera bari 2021 2021 ndibaza yuko turi mu kiganiro ntuce bibaza ngo ndakwana none nakimwe turiko turaya ahubwo turi ngaho nyene ko wahora postera ku bintu bya Alvin ubu mukaba mwicaranye inkoko n'akago ubuye byagenze gute Alvin n'umugenzi wanje kuva kera arabizi ndibaza yuko Nelly je narwango na Alvin dufitaniye ni nko kuyadekonye ndambatse Alvin wandekone hano nawe urumva ndekone yakambye ati Nelly nukuri je ndagusabye ibi nibi sinone kugaragaje ntuzenya kuvuza ukuri none si usukuri oya man yaho bica bihomba uramaze kubona fitna sabi ntuzenya abantu bavuze bagize bahurije Ruze umuziki wacu ukoroka mu Burundi none wewe ndashaka sisarisha bari cy'umukorogo nk'ubibihere erega ufite ya mukorogo rudiye kakanga kwa murusi nisha rudi nabaye bastaho wankanira natwe bo mu Burundi ibyo birabaho oya vraiment no bambeje abastari bose uvuga nabi nta n'umubo oya nta n'umwe mba nanka vraiment ariko nari natwereki kweri kushira ukuri ko abantu hanze kweri kudakora beze zo kugira ama beze mugabo uvuga ibintu ndeke kuvugisha ukuri gute mugabo yo si beze kandi uri kuvuga ikintu abantu nibo bayigira beze rega baca babidumisha abantu si jewe jewe ndandika ibi nibi uyu vya ariko aya majambo ushiramo nayo akomeye cyane oya majambo narayahevye ariko yavuze ko nahinda yarayihevye kuko yagize kuko yeshi yagize yamufatiye ku mugongo ngira bamubwiye umva mukobwa wacu nimba ari cyubuze reka tete gusponsorize uhagarike yes turi musozo ikibazo cyanyuma ikibazo cyanyuma twamaze kikubaza ndatomboye n'amazina y'amazi Kendi wasa yuko twakoranye neza. Ego. Hari ibindi bibazo twari kukubaza. Anduka icyo twandise nibi mwebwe abantu ko tukurikirana nimba ubona ko hari icyo tamubajije. Urashobora kutandika muri commentaire hama tukazokimubaza. Ikindi gihe voilà mugabo twebwe pour le moment ibibazo twari dufise nibi nyene kandi sinose ko dufise ibindi.
donc ndabashimiye cyane kwa mwashoboye kudukurikirana kwigengerana cyacu akarababa ndabizi yuko Neri Nuts mwari munotewe muri kiganiro n'abantu benshi cyane mwatwandikira mbatubwira ati turashaka umuntu cyashaka ko mu Neri muwazi mu bitandukanye cyane mwatwandikira mbatubwira ati turashaka umuntu cyashaka ko mu Neri muwazi mu bitandukanye voilà nguye ari ngaha nimba ari ibibazo umuntu ariko tamwagije muraza kubyandika muri commentaire kandi bidashimishije abantu jewe si ubwa mbere bimenyereye mugabo ya hezima benshi barashiraho amakomantere positive mugabo negative ivyo nibisanzwe ndabimenyereye voilà c'est ça ndagushimiye Carla kwa twakuranye neza cyane no ndagushimiye cyane Alvina ndashimiye n'ikibanza ca Le Flamboyant tubaha ibintu bimeze neza cyane tubashimiye na Neri Nuts namwebwe mu bumwe dusapotinga muguma muturabira ikiganiro cacu bizu murakoze merci Neri bye